27 igice cya 28 duhere ku murongo igice cya 28 guhera ku murongo wa mbere dushake dushikane ku 14. Tegereza ukavuga twaje kuramya Imana yacu. Haleluya. Kararyoshe. Iyo mwakirije haleluya mukitabira amina bituma umuntu ari karavuga ubutumwa cyangwa uri karavuga bituma nawe agira ingufu kandi akumva yuko abantu bari motive nawe iyo yumva nabo bujujwe nawe bari karuzuzu no mwijambo rero nuko bimeze. Iyo umuntu ateye haleluya ramya Imana yanyu nabandi turamya ngaha kwisa atari Imana yonyine. Badusomere rero sinzi ko baba hano. Ivyakozwe n'intumwa igice cya 28 guhera ku murongo wa mbere. Inganzi y'amajambere avuga ngo inzoka ikomora Pawulo ntiyagira icyaha. Tumaze gukira tumenya ico kizinga yuko citwa Merita. Imihezagiro n'imivumo. Nimwagira umwete wo kumvira uhoraho Imana yanyu mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose mbagera uyu munsi mukabishitsa uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw'isi. Kandi imihezagiro izobazako ibashikiye nimwumvira uhoraho Imana yanyu muzogira umuhezagiro mu bisagara muzogira no mu matongo. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa bo n'imirima yo mu ndimiro zanyu n'uruvyaro rw'amasho yanyu inka zanyu zirondoke bo n'imikuku yanyu. Mu bisimbo vyanyu hazoba umuhezagiro bo no mu twato twanyu mucumbamo. Muzogira umuhezagiro mu maja no mu mazi. Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindirwa imbere yanyu. Bazozanana inzira imwe babateye babahunge baciye mu nzira ndwi. Jambo ry'Imana nukuri isobanura ryo nyene hano ku murongo w'indwi uravuga ati uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindwa imbere yanyu. Haleluya. Uhoraho azotuma abasi bacu bagwa imbere yacu. Urazi kuba umwasi wawe ariko agwa imbere yawe kuntu biryoshe. Uwari yarakuzengereje mu buzima umwe yari yarakwishe ubuzima bwawe ukabona ni waje imbere yawe ariko aragusaba ikigongo. Ico kintu kiraruhura umutima w'umuntu ukumva yuko ijuru ryugurutse ku bwawe. Ndashaka uyu munsi abasi bacu abatuzengereje ku buzima bwacu bazi imbere yacu badusaba ikigongwe bavuga ati mwakurikiye Imana ivuga kandi Imana ikora.
ry'Imana ryampezagiye cyane. Aha ku murongo wa 4 uravuga urubyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, imirimo yo mu ndimiro zanyu n'urubyaro rw'amasho yanyu, inka zanyu zirondoke. Urumva ako kantu ukuntu karyoshye. Indimiro zacu zigiye kugwira kubera urukundo rw'Imana. Imana iratwiyumviriye ko mwaka gatongo ndo kwijambo. Nukuri ndakubwije ukuri ndakuremesheje ko waje uri butahe hari cyahindutse mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana nukuri iyo urigize kuri muri wewe igasomwa byonyene naho batorisigura ririsigura mu mutima wawe, ugataha umutima wawe uruhutse, waje wumva uremerewe, ugataha umutima wawe uruhutse. Burya Imana yacu ni nziza cyane. Ukuri ndabye iby'Imana idukorera, aho Imana idukura n'ahantu ho gushima Imana cyane. Iratugirira neza atari ko twari beza, ikaducira inzira atari ko twari abagororotsi, ukavuga ati Imana nukuri nta kintu bisa noguha, ukavuga ngo urayihaye umutima wawe, umutima yo nyene niyo yawuguhaye, ugashaka guyiha n'ibyo yaguhaye. Urumva rero Imana yacu iratangaje cyane. Jewe kenshi iyo nkunda kuba ndajya umukozi w'Imana niwe yabwiye Pasteur wacu, aravuga ati none kubera iki umugore wawe akunda kurira kenshi iyo ariko arasenga? Ngo abana arabafise, umugabo arabafise, none arizwa n'iki? Abimbwiye avuga ati ngo umukozi w'Imana ngo yavuze ngo kenshi ngo yaje ngaha uyabonye ngwiyo ngutanguye gusenga ngutangura kurira. Namubwira ati burya hari ibyo mba nibutse Imana yankoreye, hari ibyo Imana igukorera aho gutwenga ugasanga uri kurarira, ayo marira ugasanga aho gutwenga ngo abantu babone ngo uranezerewe wandurutse urira. Hari ibyo mba nibutse Imana yankoreye atari ko nari intunganye, atari ko nari ngororotse. Je nibutse papa wacu yari umuntu anywa inzoga cyane, yari umuntu kareba inkanje navutse abasenga muri Pantekote n'abapantekote bakijijwe cyane, ariko umwanya muto baba baguye. Rero burya umuntu aguye, iyo umuntu avuye mu gakiza yambaye kare yahora anywa inzoga imwe akubitira zibiri cyarimwe mu musogondo umwe. Ndamaze kubibona nanjye. Urumva papa atangura kunywa inzoga ku buryo ashika muhira agakubita mama misi yose hageze yuko papa aza bagaca bamugururira mu muryango w'inyuma agaca agira. Umunsi umwe arigera gukubita igitoke, ribaza ngo niwe ariko arakubita, ku buryo igitoke gitembaga, ribaza abo bazima. Rero burya harya kenshi bijya biratuma umwana akomereka, umwana agakomereka muri we, naho ababyeyi benshi babikora batazi abana yuko bibababaza. Harya abana nibo bababara gusumba wowe mugore uri kurakubitwa. Nukuri ndifuza ko uyu munsi hagira Imana ikihindura mu miryango yanyu, ikihindura ku bagabo banyu, ikihindura ku bagore bacu. Nukuri kandi Imana iri bugukore. Arakubita icyo gitoke yibaza ko ari we ariko arakubita, igitoke kiragwa hasi yibaza yuko amurangije. Uribaza ayo magogo, ukabaho umwaka umwe, ukabaho imyaka 2 urushe mu rugo, ariko wihangana. Atari iby'ubu bamwe baca bavuga ngo ndagiye, cyangwa ugaca uvuga ngo ngiye kwipangira mu gashampere. Kera aba babyeyi bacu baremera bagateka igasha, nyuma ibuye bakariteka igasha. Ubu we ukira kumubwira ngo ndagukubita, ubu ntibakubitwa. Ubu byitwa yuko turi muri demokarasi. Nukuri n'abagabo bake bagikubita abagore babo. Sinzi ko namwe muzi. Sico kimwe na kera umugabo
gushikana ngo ugira ngo yerekane ko ari umugabo agatangura gukubita ikofe kujya muswa usanga nawe hariya warabigoye. Rero nanjye cahurana icyo gikomere ndavuga ati Mana ndakwinginze senga muri katolika, ariko ndavuga ati Mana mu buzima bwanjye uzuma umugabo akikije, uzuma umugabo yubaha Imana, uzuma umugabo atanywa inzoga. Nanjye icyo gihe wanashaka narazinywa nkiri umwana. Ndavuga ati Mana uzuma umugabo atanywa inzoga, akubaha, asenga. Ukuri siko yabinkoreye ngo nuko nasenga menshi, ariko isengesho mw'abakobwa mwe muri tangura kare, tutaritangura uciga muri primaire, tuzoritangura ugeze muri universite. Hariho umwaka umwe uzosanga wasinze aho Imana yari gutera inoti ikavuga ati yansabye kumva, ugasanga hariho umwaka warenganye utasabye neza. Mbona Imana irabinkoreye, kandi naho kuvuga ngo urose umukozi w'Imana, abakozi b'Imana baratandukana. Ndazi ko hariho ushobora kwibaza ngo urongowe ku mukozi w'Imana ngo ni pasteur, ariko ugasanga ni wa wundi ugakurusha gusumba wa wundi ataba yakindutse. Kandi rero abo baba bibaza ngo bari mu gakiza nibo bagoye kuvayo gusumba uwo yari muri izo nzoga, kuko ujya abona yuko akijijwe biragoye no kugira ahinduke. N'ijambo ry'Imana naho yoza rigata mu matwi we ntiyumva. Basi ujya w'ikiborerwa asanzwe ashobora gucana hajya akumva karinjira, kubera atari bwakumva ako kajambo kakamuhindura, kakagenda kakamuhindura mu bwonko, ugasanga bya bindi byose arabiyetse. Ariko abiyita ngo ni abakozi b'Imana, ukabona ni ba bandi sinzi tandukanye. Icyo gituma ndakubwira kuko ntugasaba umukozi w'Imana gusa, musengere unapresiza, ubona ari nk'umuntu nkariya akijijwe neza, upresize ati nako none twe tugisenga hajya kwijabe je nkitangura gukizwa, narigeze ndabashingire ntaye gato nyamba nakora ndabateze. Burya kubonana n'umukozi w'Imana kiri muto burya nawe bifise inyungu. Jewe nkisenga muri katolika naco kwihana narabibabwiye ku mukozi w'Imana. Rero umunsi umwe niga mu w'icumi na kabiri ndagenda kwa Pasteur ajya kwijabe, twari tukiri bake ngira twari tungana nk'uku. Hama ndamubwira wanashaka sinakunda no kumubwira ivyanje, mugabo kenshi yarambona kuko yaraza muhira gusengera umumama wo muhira akambona. Musi umwe arambwira ati wewe uzorongorwa n'umukozi w'Imana. Naraba muri rya shengero ngiyemo ngasanga hariyo abahungu batatu, sivyo aho muzuye, ngasanga hariyo abahungu batarenga batatu canke bane. Ndavuga ati none uwo wanashaka nta nubwo yari ahari, yari yaragiye muri Mozambique. Nkavuga none muri bajya bahungu umuhungu yontwara n'uwahera. Ndavuga ati uyu mukozi w'Imana ngira ni bya bindi tuvana. Cyo gituma ndababwira mwa bakobwa, genda ku mukozi w'Imana hari hakwatura ikintu cyangwa ukazubona abonye kazoza kimbere yawe, ugaca usanga arakakwibiye nawe ukamenya kuntu kagenderamo, sivyo? Arambwira ati uzorongorwa n'umukozi w'Imana. Sinabitahura cyane kuko sinari bwakitswe, sinari bwahinduke, ariko kaji muto ntangura kuza ndasenga kundi twamenyanye n'urya ibitangaza by'Imana gusa. Rero ndashima Imana kuba yarankoreye ikabinkorera. Nico batwenze yaba mwari muzi ko yatanguye kunkunda ari umukozi w'Imana, je ntarana bati hariho bamwe birigwana ku karago, hariho bamwe birigwana mu masengesho bakuranye guhera muri Anekoti kera hari, ariko namba bari ariko nari rero
yuzuye ukuri, yuzuye urukundo. Rero ni ikintu cyantangaje mu buzima, akorera Imana yuzuye. Akiva Mozambique yarigeze kuvayo afise impuzu nyinshi, ibirato byose, hageze ko bakorera Imana mu Cyaramakuba, za mpuzu zose carazitanga, asigarana ipataro imwe n'ikirato kimwe. Yaza kundaba ku kazi aho nkorera, abantu dukorana nkababwira ati ni musaza wanje. Sindi buvuga ko ari umusheri, avuga ko ari musaza wanje, kubera mvuze ko ari umusheri mu bakonesere nk'abajye bakonesere baca abantu. Ndavuga ati none Mana neza wampaye umukozi w'Imana, yama mw'ipataro imwe, pataro ya tisapana na jeans yoyo iragendeka, uhinduye uturakosta baca bibaza yuko basi wahinduye jeans kuko ziratandukana, ariko tisi hariho n'umushono baraba utigera bakabona ko ari yayindi wagumye wamwe. Ndavuga ati Mana yanje nawe wampaye ibigerageza. Hariho abahungu babiri bariko barangisha, kandi bafise amafaranga bashi neza, ndiyumvira fatane n'abarya ngiriki. Mama wacu nkamubaza none je n'ukuri ngomba ndamuhebe, ati naca afise ntanaki, avuga ati sha Octavie nawe ugomba utubire nawe, wewe wahora usenga Imana, kuko nahora ndamubwira isengesho ryanje kwibonane kenshi tugiye muri vere hajya kwijana, nkamubwira ati jewe sishaka umugabo w'amafaranga menshi, shaka umugabo azonkunda, shaka umugabo azompa urukundo rumwe nigeze mbona kuri papa mama. Sishaka umugabo azoza kumva uko ndakubonanye na message tukundanye, egare ko ndakwandikira ko bihetse. Rero ndavuga ati Mana jewe ubinkore, Imana mbonera binkoreye, mbona afise urukundo, niyo hageze ko atanga, iyo hagurutse hagera ko atanga n'intebe mba nzi ko akora zitanga. Ndavuga ati umunsi umwe nawe uzosanga watanze b'abana bawe bose watanze, kuko umunsi umwe yarigeze guhaguruka kwicara igihe bariko baruba utumiliyoni tubiri yari afise kuri konti, twaragize mariage, nzambona arahagurutse avuga ati ndafise 2 miliyoni nizo ntanguye gutanga. Ndavuga ati atanirindi cuma afise. Rero nasanze narose icyo nashaka. Mwabakobwa mwe mwige gusaba neza, iyo ubonye umusore hajya presiza avuga ati Mana umenka naka, iyo ubonye ari wuzuye, nari naramuvuze kera nuko gusa nk'iryo nibangana niyo nari bwigire ndamubwira kera ataranaja na Mozambique, je nciga nko mu w'icumi, yahora aza gusengera umumama wo muhira, aje kumusengera nabaca ko muri saro nigira mu cyumba, nta n'ubuyambu bwanjye, kuko ntabwo nabona ko ari umuntu nyene ntonavugisha, kuko icyo gihe barasenga cyane biroma kuva kera, baraza bakagirira amasengesho muhira y'imisi 5 y'imisi ngahe, urumva sinari kumwiyumviraho ngo nk'uwo ngo twobana. Nkamubona aje gusengera uwo mumama, rero bashi nyene urumva nyene ko n'ubyagenze byabaye ibintu bitangaza. Nawe ndashaka icyo gitangaza uyu munsi gitahe mu nzi wawe, aho utoziga uriya muntu ko yo kukorera iciza, uyu munsi aze kuguhamagara kubwira iciza ku buzima bwawe. N'ukuri nunamba ku Mana, kuko jewe sinasenga menshi, ariko isengesho ryama ryarindi, avuga ati Mana nunkorera kiriya, rega Imana nayo urayiha umutego, ukanemera n'ibintu, nunkorera kiriya nanjye nzogukorera kirya. Kandi n'Imana yumva, n'Imana ishitse. Nukuri
uyisabye neza n'umutima uciriritse irakwishura. Uyu munsi ndashaka ko namwe ibishura ibyo mutabona ko bishoboka, aho mutabona kanzo ndinginga Imana yo mu ijuru uyu munsi musange kacitse mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana yatubwiye ukuri, itubwira ibyo yiri kwiradukorera yonyene tutanabisabye. Idukorera byinshi tabyo tuyisabye. Nukuri uravye kuntu uvyuka Imana ikakugirira neza bigakunda, ukavyura umutwe bigakunda, ico ni ikintu ca mbere cyo gushimira gusumba yaho yoguha ya mafaranga, yaho yoguha vya bindi byose. Kuko ubona yuko uri kurayisaba ayo mafaranga ariko ishobora kuyaguha, ubwo nyene ugaca uyajana mu bitaro ugasanga urishe yayandi asumba na yayandi yaguha. Rero iyo ubonye ukomeye shima Imana, shima Imana, wikengurukire uvuga ati Imana naho bitakunze yuko ayo mafaranga ndayaronka, uvuga ati ejo ndazi uzi guca inzira aho zitari, ejo ishobora kunciritsa. Ukuri jewe nama mbona ari bitangaza by'Imana gusa, iyo kutaba nyene byo kuvuga nyene yuko iyo ntaba mbona ko asenga cyane ntabwo twari kubana, ntabwo twari kubana. Kuko umuntu agupropose mariage atanasenkane mbira kubwira ko afise kuri konte, wowe uri umukobwa wawe byembe akakubwira ukamutuma akakubwira ngo dupange date ya mariage, wamubaza none uzonkwa ngahe, amahera ufise nangahe, akakubwira ngo ku Mana hari menshi. Ako kantu karagoye ngo ku Mana hari menshi, naca ndamubwira ati nukuri, naca mvuga ati ayo mahiriziyo y'abakizwa nukuri sindayemera. Akambwira ukwezi dupanga uku kwezi nta mwanya, ngira nawe n'agatima kari kagiye imutwe avuga ati agira ngoma cyiza. Rero nagiye mbona Imana ikora ibintu bikomeye, nkiyumvira ati none Mana amahera yo gupanga azova he? Ntakora akazi muri Mozambique, ivyo yakora yarahevye, aragurisha byose birahera, araje gukorera Imana nayo yarafise yose aratevye arahera, kuko amahera uyarya ataco uri kurinjiza arareka guhera se, nkazinduka kuza gusengera abantu bajya nitwabana iyo nzizorihwa n'iki? Yomba nosatira nkaronka iyo rasiyo inzu y'abandi tuzoyiriha iki? Ariko ndababwije ukuri kuva twaka abana imyaka 4 igomba izirana, nta munsi turigera tunacererwa n'indwi zibiri kuriha inzu. Urumva igitangaza c'Imana, nta munsi numwe turigera dushaka ico kurya ngo tukibure. Ndavuga ati kweri wakurikira Imana yicuza. Mwabakobwa mwe nimwakurikira Imana nimuzicuza, Imana ihemba neza. Je rero mubonye ndi hajya ndiko ndarira, ari aho mba nibutse amashimwe Imana ivy'Imana iriko irankorera, ukabona ndakora ya mose aho gutwenga aho gushima ngashimira mu marira. Burya rero abantu dushima gutandukana, utarosi uzanira Imana ushobora gushimira Imana mu marira nyene ukayishimira, yega nayo marira arayihindukira akaba ibitwenge imbere yawe bivanye n'ukuntu warize ushima. Nukuri nama mbona nk'abagabo abagore bafise abagabo banywa inzoga, avuga kweri n'uwo muntu naho atoba mukubita menya ko abarusha uwo mumaro, abarushe cyane. Musenga ikintu cya mbere muze muza gusenga, kuko nukuri urugo naho wowe ufise amafaranga, urugo naho wowe ufise amamodoka, atarukundo atamunezero, umugabo wagutahira ko minwi birababaza.
cyakuze kimbabaza cyane aho umugabo agenda akarariyo agataha buke hajya aza gushika umugore yatungiye cyane aza gushika umugore yahangayitse umugore atabona icyepfo cya rugo aravuga ati noneho ngira bamunigiyeyo bikunze ko inzoga uziheba rwose zihebe kuko inzoga inkura mu bindi ndagukure mu bantu no musi uhera unywa kamwe akayeri kamwe ejo ni tubiri ejo ni dutatu hirya y'ejo nuko unywa ukararayo ugasanga birakura rero twige gusaba neza mwa bakobwa mwe jewe kuri bonane nababwijije ukuri naho ntari bwigere mbatizwa muhira aho naba umupapa wo muhira yaba yazanye ibinyu ayivanye hanze y'ubwoko bwose n'amarura n'amawiski n'amadrosti karito yaba yuzuye imivinyu itandukanye nibaza ko ntabesha we warabizi ariko hagera kuri bonani aho baba batetse umuziki wabuhari abantu famiye zigakorana ariko jewe misi yose kuri bonani menya ko nagenda gukesha muhira ata muntu n'umwe ahavuye je nkagenda gukesha muri venisengera nkasiga inkoko batetse mikeke iri ngaho mugabo nkayiheba nkagenda gusenga nkarara imbere y'Imana kuko n'irya joro je rya bonane kubera ari wo munsi narongera ukugira veye ukurarayo ukuririra Imana sinigera ndara mu nzu y'umunsi naca ngenda haya muri kandi ico nasaba cyose menya yuko naca ndakira n'uwo mwaka nta kintu nasaba ntigera ntakira nukuri ufashe umwanya ukaririra Imana ntiraba ngo nuko gusenga menshi bivana n'umutima uyisabanye Imana yarankorera akantu nkabona yuko atari ukubera nasenze ayo menshi yuko iryo joro ryose nasenze nkavuga ati ni ukubera urukundo rw'Imana n'ukuri Imana yacu ni nyabuntu Imana yacu ni urukundo twame tuyishimira twame tuyikengurukira wowe yaguhaye urugo guhiza naho itaraguha amafaranga izoyaguha amafaranga Imana irayafise ifise menshi cyane rero urukundo rw'Imana ntacyo tworugereranya urukundo rw'Imana ntacyo tworukompara n'ikintu na kimwe kuko n'urukundo ruzuye n'urukundo rutagira uko umuntu yorudemontra warushobora Imana yacu nagiye mbona itwereka urukundo igenda itugirira neza mu muryango wacu none ububaza ko ntafise amashini abo tuvukana hariho abariko barakizwa niwe buzi kandi ikintu cyariko kirantera umutwaro gituma ngira umutwaro cyane abo tuvukana biraryoshe kubona umuvyeyi wawe akijijwe biraryoshe kubona abo muvukana bakijijwe apare y'ayo mafaranga kuko iyo umuryango umerewe neza nawe uba umerewe neza iyo umuvyeyi wawe amerewe neza nawe uba umerewe neza je nararyohewe mbonye papa akijijwe yakijijwe ku kanota ka nyuma yihana ku kanota ka nyuma yamaze ukwezi kose yarakijijwe arangiza neza ndashima Imana rero n'ibyo kubona yarabikora kandi na mama ndabizi yaje gusenga muri repentance misi yose atahavuga ati jewe inzoga ndahevye ndakijijwe ariko yashika ruguru kumva nasubiye ariko ni abandi bariko rero shimira Imana kuko urukundo rwayo ntacyo